umupfasoni wanyu mwari kumwe ku rugamba mbega niyo mwahuriye mwabibaye mwo gute agera ibyo kubaka umuryango kubaka urugo nta umenye umusore n'inkumi bahurira twahuye mbere tudahuriye mu bijyanye n'urugamba mugabo hari mu magume ikizwi nuko ubwa mbere bwobwo mabukwe ari we nyina wiwe avuka iwacu ku mutumba iwacu naho ntahora ndamubona mugabo uwo muryango nayo nsanzwe ndawuzi hanyuma igihe cy'amagume nabo ku mashuri bari bataye amashuri baratesheje amashuri baguma barondera bati mbega tworonka amashuri hehe je kubera ari je nari nciye ubwenge muri ako karere je naguma ndondeza ahantu h'amashuri kuko narabona abana bariko barayerera bari muri secondaire hama gushikaho dutangura kubona amashuri hamwe hamwe nk'imugera hariho nk'igishubi ndetse n'iri shure ryo mu Kibimba naryo nyene baca bavuga ko bashaka kuryugurura ico gihe rero jewe nshavuga nti ndondere n'abana bandi turi kumwe na mukuru wanje mbere turondera abo bana basanzaye baje kwiga amashuri rero abana benshi barabimenye bakaca baraza kwiyandikisha kugira ngo turungike iyo liste turayiko babakira nawe yaje muri abo waje kwiyandikisha niho namubonye bwa mbere mu buzima bwanje hanyuma ico gihe turamwandika mu bandi bakishuza bitubigeze hanyuma gushikaho ivyo vy'amashure kubera urumva igisoda caguma cateye mu karere n'ivyo amashuri byose bibaza guhagarara nibuka ko igihe kimwe namusanze aho yahungiye bahungiye ahantu urumva ko nazana atanguye ivyo kuba umukombata turereka tubabwira ati hunga abaciye aha hanyuma ndabasangaho ico gihe cyena yifise hadukeye ndamugurira kubera urumva naza ndamuzi ndamugurira utwafungura ndibandaniriza hanyuma umunsi umwe gwahungana na mama baramenyana kubera urumva ko mama wiwe yavuka ku mutumbe wacu acaguma ari wa mukuri bakurikirana bajana bica bituma rero uko twaza turahura dusanga ari nkuko tuzinanye kubera na mama bamaze kumenyana ivyo kuyumvira kubakana byace bitevye cyane kuko ndibuka igihe kimwe yavuze ati shaka kuja ku rugamba hanyuma ndabwira Jesse numva ingene wewe uzoshobora urugamba kweri mugabo kubera twaza twatanguye neza kugwana dukoresha inkoho yanabwira nti rego urugamba siri umwe urashobora kuguma ugwana burya biri kwisha ama service ni mesha rero service de renseignement bagira liaison abagira ibi burya rero nawe yaciye aja muri abo bagira ntuzeye liaison abadufasha nkubo twaguze amasasu ndazoshika gute bakayajaniwe kubera we yari umwigeme yarashobora kwipakiza imodoka akagenda akashikana urumva nuko twagiye turamenyana gushikaho imitima yacu ihura so vuga ngo twamenyanye gutya ngo turi ku rugamba ni hanyuma urugo mwarushinze ryari mwakuyuhe ushinga urugo twebwe mbere biratugora no kuvuga ngo ni ryari kuko harateye igihe tukabona twese tukuze turafata ingingo yo kurondera umwana ndetse mbere nawe nyene yavuga ati none nk'ubejo ni wapfa we kuri ku rugamba reka uzosige umugani hanyuma ndumva ico gihe twari turi mu 2001 twari bwashike no guhagarika ingwano hanyuma haribaruka musanzwe mariage y'ukuri kuja muri etat civile kwa patiri vyabaye tumaze kuva ku rugamba aho mu 2005 umva umwana yazakuze umwana wa mbere yazakuze mbere twari twamaze no gukurikiza ugira kabiri kuko natashe duca tubana cyaratugoye n'umwana wa mbere ngere tumwandikisha kuko urumva ntibari kuvuga ngo n'umwana wa Ndashimiye Evariste nyina n'umwana bari kwa bagiye bategereza kwigegeza baravuga ati umwana ntagira se ntazi se
mugabo washitse ndavuga kirazira ko umwana wanje atamenya se hanyuma ndamubwiye kumwandikisha naho nyene urabona amategeko y'igihugu bavuga ngo iminsi 8 heze mutarandikisha utegeza kwisigura none je ntimuze narindi ngo andika ikete wisigure ko muhazi wenda naranditse ikete gere ndasigura yuko nari mwishamba hanyuma ko ntashobora kwivuga kubera ndaba nteje kwicisha yaba umwana na nyina hanyuma barasubira rambaza ibibazo ati none tuza kwandika ko yavukiye uvuze ko yavukiye ku musami wacu umva acavuga ngo urabengo wabeshe muri jakete umva bari ku rugamba uruhiro naciye nandika hajya mwana mukuru yavukiye mu kibira imusigati hajya rero yavukiye nico gituma hajya nivuka imusigati sizi ko mwumvise no beta civile bavuze ngo yavukiye imusigati kandi arabujyagitega nta kundi umugabo gikuru nuko azise ubu mparada bimubwira ubu nawe ko yubatse neza ni cyabiyumvira shaka biyavuga ngo dopere nkoni ingene yo nkubisaba kofe nico gituma mbere hajya nama mpanura mvuga nti nta mwana akwiye kubaho nk'imfuvyi afise se base ni babandikishe kugira umwana amenye azotorana kuko mu mico n'imigenzo y'ikirundi Burundi bwubakiye ku muryango rero birasigura yuko umwana ategerezwa kuba mu muryango nawo se umwana akurikira umuryango wa se. Nizere ko abariko barakurikira ikiganiro bariko barakura icigwa gikomeye cyane bumve ko utandikije umwana w'umwatse n'uburenganzira bwiwe bukomeye imbere y'amategeko. Ego tubandanyije kuri ivyo mwarahavuye murava ku rugamba subinyuma gato Imana yarabazigamye muri bazima imyaka 10 murakomeye harabamugaye harabahasize ubuzima mwe n'umutambukanyi murakomeye murumva ko Imana yabazigamye mwagira amahirwe. Hanyuma CNDD-FDD yarashikira ubutegetsi murashingwa amabanga atandukanye mu twibuza makuru. Jewe mesi yose naho namvuga nti jewe sindi mu bagwanira ibiti hamwe tworonka amahoro umuntu akikorera ibikorwa vyiwe ata muntu aja kumuhagarara ugakanu abimwiba ivyiwe biri bikingiwe umuntu afise kwishira no kwizana jezo cyaje kwikorera ivyanje je nivyo narinzi kuko jewe kubera ndi musomyi wa Bibiliya kuva kera jarasomye Bibiliya kuva nyene ndi muri primaire je nashitse mu gatandatu ubwuzure bushasha bwose nahejeje umenga ndabifise no mu mutwe mbere kubera ivyo rero naguwa mbona ko ata muntu Imana yaremye ngo abumukene nuno munsi nivyo nzi je niyo mbwiye kuri umukene nkubwira nti nuko utaramenya ico waremewe erega burya ubukene burarondegwa nareshe tari ntigufasha kuburondera igutera ubunebwe cyayika kugara umuzirikanye aho udasubira kwiyumvira ikintu nakimwe ukagumurindire ko baguha mu ntoki kujya kumukeha bwenge jewe rero kubera nzi ko umuntu yaremwe abumutunze nta numwe Imana yaremye abumukene nta numwe kandi ico jera gisuye no kwaruka ruvyumva nta muntu numwe Imana yaremye abumukene kiretse hariho umwe n'umukeha bwenge nawe kubera cyari mukeha bwenge Imana hajya ni cigwa yaduhaye kugira ngo twe tumutunge twumve ko natwe twari kumera nkawe muge Imana yatugiriye ibakwe none rero dukora igikorwa c'Imana natwe tumutunge abandi bose bafise amaguru n'amaboko bafise n'ubwenge barashobora gukora jerera ico kirimwo mu mutwe wanje je navuga ko nzoca nikorera ibyo wanje hanyuma dushitse mbere je burya ninjiye mu banyuma mu gisoda baguma mbona umenga hariho umugambi wuko nzoja kwikorera ivyanje nzokwitahira mu buzima busanzwe kandi je sinavyanga navuga nti naratemye mbere n'igihe kimwe ndagira novuga nti umugambi nzokora murajya amahera iyo umuntu asubiye mu buzima busanzwe bamuha ndagira umugambi n'ingenzo ukora ndabona neza ko atamyaka jewe izohera 5 ntaragura imodoka ndabikora neza hanyuma bari babahaye ngahe ico gihe batanga 800 800 2005 yari menshi cyane ndamushikiranganje nahembwe 300 yajya ndumviriza abantu ariko avuga ibishara n'ibiti bishara n'ibito je narategera avuga none umushahara wo tumuntu atera imbere
jere ico gihe kubera mu mutwe wanje numva ko nzokwikorera ivyanje ndabibona n'ivyo nzokora vyose ndiberaho ndatangura kwimvira ngere nzotangura hanyuma igihugu kica kirankenera nzabona bavuze bati ngo wewe ube chef d'état-major chargé de la logistique ndagenda muga ana hakujya ku muntu wari kuragenda hajya tuvuga ngo umuvuduko waje barawuhagaritse bana bamaze kwitegura gukora ugaca ugenda ngo ugiye gukorera leta umwanya wo gukora ibyo uzokura he ndagenda nta kundi reka ngende nje gukorera igihugu nzabona mpembwe makeya 94 mpanze nzo 85 daraba aya mahera jazontunga jewe n'umuryango waje bizokunda ndavuga nti ahangira ndabivemo nabivuge no kwidarapo ndibaza ubwitse ukuri nta niyo mahera mwe mwahora muhebwa baza abasoda ba leta ngo ahubwo ngo yaduze ngo bwebwe ahubwo bwaje ngo bwacara duga ngo twe twari kuri 60,000 nago bavuga nti jewe ngira ngende hanyuma nsasanga uko ndiko ndahiga kugenda n'abandi bose bahiga kugenda kwikorera ivyabo cyavuga none ngiye utwo twiza ngiye kurondera ubundi we ntatushaka nawe agende none igihugu kizocungererwa nande tuvuze ko turondera amaronko mu bisanzwe cyasumva umutima nibwabundi rero nanje mbaye umucangero sindi umuntu ngiye gukorera igihugu gucungera umutekano w'igihugu gukorera bene igihugu cyavuga ndi nubundi nakoze ke umwanya muremure ntahembwa ubusonzo nanirwa ntangura mugabo cyavuga nti ndakorera igihugu none nca mfuku nyene ndumworo kandi jeze ko Imana ntongiye ko nzotunga cyavuga nti none sinoshobora gukora utundi dukogwa kandi ngiri igihugu ndiko ndagikorera umutahe we nawe kurahega ko bataguhakimire ndiyumvira ico nokora cyangenda kugopesha inkoko mu mutoye natanguje jewe nimwamubona ubuzima ndi buno musi navuga ko natanguje 150 bitarenga inkoko barazingopesheje ncado nkantu mpanga igituru nyene mu mutoye no ucazinkurikiranira muri kontra twumvikanye yuko we watwara amase naje ngatwara inkoko nagira zijya zinyama ico gihe mu mwaka umwe nari namaze gushikana muri yona cyantangura kurima aya muko ntangura kurima nahavuye nimuka nabaye mu shikiranganje maze ko mu shikiranganje jerera ingene mbaho nyumva ko ndo mushikiranganje nahembwe 300 je naciye fata ko mpembwa bya bindi 92 kugira ngo ume muri bwa buzima nahoramwe ajya renga ko nayo aca akora ikindi gikorwa niho rero ico gihe naca ntangura kurima kurayarengako navuze ni je sinzosubira gusoma ibiharage sinzosubira gusoma imboga sinzosoma inyama hanyuma candimuka nimutse cangura imbata ngura inkoko ngura inkwavu carazororera muheri wanje caravuga ni je sinzosubira kugura n'imboga candima mu rupangu imboga irengarenga ibitunguru amashu ubuzima rero je mbanza kubuduza uko jewe nkorera igihugu nkongera hakora n'utwi wanje buke burya niho mu nyuma niho natangura umugambi mwiza rero utomoye ujya wo kurima ibizina jewe abona iyo ugiye ngo ugiye muri restaurant ibujumbura waza wumva ngo ntuze ngo champignon de Paris hajye uvuze ngo baza gushira ko ngo sauce champignon ikizino kivuye mu Faransa cyo nkavuga ona harabuze ko natwe tugira ikizino cy'i Burundi kuburyo tuja gusumira mu Faransa kandi kizimvye oyo borira indege iriga hajya hari abantu bazi ngo nabiriye muri restaurant hajye Bujumbura burya wuriye indege uja gusumira mu Faransa urashira umuboyi arateka none hajya muri restaurant n'umuboyi wawe erega abantu ntibamenye guharura ibintu no kuvuga ko yakizino niwe yagiye niwe wamutumye wamurihiye kuko mu mahera aza kuguca harimwa yitike yo kizana harimwa yo kugiteka ndavuga yuko namahera wakore ajya yose niwe wagiye ujya n'umukozi wawe rero ndaraba none
amahera ngo twuri indege tujipari ntitwabikora mu Burundi. Hanyuma mpura n'umuntu azi ko birimo arasigurira ni none imbuto ziva hajya muri kaminuza ndagenda muri kaminuza sanga witwa Kiyugo. Hanyuma arambwira arampa imbuto bwa mbere ndarima hajya nanyere ku mahera make aho nibaza ko bidashika n'ibihumbi 200 ko natanguye ku migina 15 yari make cyane. Hanyuma mbona birakunze nzabona ubuci avuga ko ashobora gukora amabrochette y'ikizina. Hajya rero hajya muzobona hajya iwacu witwa Fiacre bamubona ubu yarateye imbere. Hajya ikiziro kiri mu byamuteje imbere kuko niwe yakoze brochette ya mbere abagwaye gute bose baruhukiriwe kurya ikizino nanje agacashorera uva aracadoka isoko. Niko bwa mbere nise brochette iva mu kizino. Urahaca n'ubu ndazi ko ziriho urahacura ico gihe maze kubona ko mfise isoko umva naca nduza umwimbo ndaduza umwimbo gushikaho nawe nyene arengerwa mugabantu batagwe kumenyera ikizino gushikaho ntangura no gushora ku ma restaurant y'Ubujumbura baracakira ndigisha abantu ni murime mugambo kuze rero nca navuga nta mwanya ndabifitiye jewe nca ndahereza burya rero ingorane abakozi ba leta bafise ubabwiye uti urashobora gukora ikintu kiguha ubuzima kandi ukongera ugakorera leta. Ingorane bafise ni bafise insinga zaboshe mu mutwe abona ko atari wabikoze nta wundi yobikora. Icambere no kumenya uti nabonye umuntu atacafise ariko arakora muganda abona ko ari mu buhinga ushaka ukamwigisha uti wewe ndabiguhaye wewe genda ubikore hanyuma gacibada akazi ka leta arimbura agahembwa nawe ugahembwa. Ubwo fonctionnaire ngo iyungunganye akore n'imigambi y'iterambere ukacumenga akazi ka leta nakarakibagiye mbege ivyo bintu. Ingorane ya fonctionnaire nuko twize nabi. Tuzi ko ubuzima buhagaze gukora muri leta. Twize nabi kandi ni haba tuvuga ngo turakenye nuko yatwize nabi. Uri mu fonctionnaire urashobora kuba uri mu technicien mu kintu cyangwa uvuga uti ngira nkora iki ugahaba gikora. Je nk'ubu ndafise conseil d'administration baragenda bagakora kuri bira bakama raporo yanditse nkayisoma hari ivyo mvuga nti ngaha mwaragize nabi cyangwa yagize uku ndazana na societe igira audit igahebwa ikazi karaba neza byose. None je ndabona mubona ngo amadosiye ase gukorwa ngo kubera ngo afise ubworozi ngo afise uburimyi reka abandi nabo babikore kubera iki wimana akazi abandi babikore kandi barabikora noneho ba fonctionnaire benshi bararima harimo amaze kubona yuko namwe ga journaliste ndashima nata kubona ko aba journaliste bataguye gukora abakorera ngaho Igitega nabonye atanu umwe adafise umurima kandi none mwarigeze mubona baheba gukora muganda aziko barafise ibirima none akora abakozi hanyuma hajya ku kagoroba atakazi karakiruka gasimba karaba ingene biriko biragenda hanyuma je mvuze ngo abantu bagerageza gukora ntugira ugabanye amahero bukeneye kuko urakeneye nawe kubaho neza. Mwe mwavuze bati ikintu ntibagirwa nk'iki kintu cyo kurya ibyo udakoreye jewe naho ari umuntu angemuriye ndaraba neza uyu muntu turagemurirane sanze tutagemuriranira ntago rakuraba mbega n'ubucutu je kurema ari ubucutu naje zo kugemurira mugabo je kubwira gumpa ivyagusa gutya nta muntu n'umwe ashaka gusororera atakinta gukeneyeko yegara ashaka kuba inshuti akavuga ati je urya muntu ndashaka ko tugira ubucuti hari wigeze ku telefone umunsi umwe sinamwitaba arasubira telefone sinamwitaba acandikira message ngo je sibari gitubutanyitaba sinari bwabo mukuru w'igihugu ngo simuri gitubutanyitaba ngo reka je nta kintu gukeneyeko ngo n'ubugenzi gusa nkuronderako naciye barabara rego ndamuronda ribwira bijya ibintu bambwiye atoya ati jewe ati wewe ati nta kindi none je icupa ndagigurira je nibesheje none wewe n'ubugenzi gusa kubera turanzinanye turakiri bagoroterako yego n'abarundi barayamaze ko ibyagusaba bitera ubwenge buke
mugabo kuri bijya mwasiguye biraboneka yuko mwakuye amaboko mu mpuzu hakiri kare mutangura kurondera mugabo ico kirakunda abantu barakunda kutacumva cyane ko bavuga bati none ntawigakuze ari mu bibanza ari muri bijya bibanza barafise ico no kwita amafacilité canke amavantage kujabuka bakaronka amafaranga amakungu bati ivyo birabafasha sico kimwe n'umuntu ndagutera inkuru rero nkubari afise ahava umukuru w'igihugu hamwe yosamara atariko arakora ivyiwe ndakubwije ukuri niwe yoba umukene wa mbere kubera iki mu Burundi abantu baramenyereye gusaba jewe ndi mushikiranganje so narindi ari umuntu gwaje kuturamutsa w'inshuti kandi umufonctionnaire hamaje baraja kumeza ashasanga kumeza hari nk'ivyo afunguriwa ngo je naje gufungura byo kurya bya ministre ngo sinaje kurya ivyo kurya nk'ivyo njya muhira kubera bazi yuko umvura ministre gira gucurya ibivuye hanze n'umukuru w'igihugu rero abagusaba uravye ingene bangana ajya amahiru hembwa yose uzoshaka ugende baze bajya bitwa ngo bari muri entandasi ahubwo nuko ngira imana nkarya n'ivyo nisoromera iwanje ntavyo boshobora kubera iki abasavye hariho abantu bazi ko bazobeshwaho no gusaba gusa uri umukuru w'igihugu rero hoho bibaye urudubi rero kuvuga ngo ujya ngo arafise ngo ibi abasavye bari ngaha n'ubu ndabikubwiye hajya nuvuye ngo ntonze ku kazi wambaye amakaruvati uri umukene kandi rero ariko ndabivuga mugaje ndakubwira ati je mandiheze ncanigira ushaka rero gutunga nico ndababwira nti banze umenye icyo waremewe abava ngo izo zibika zaramagi banze umenye imana yakuremeye iki wowe ucuduka wibaza ikibazo uti mbejewe uno munsi nkorera leta cyanye nkorera n'uwikorera ivyiwe mbega uno munsi akazi kohera yovuga ati ndugaye nocambaho gute usanze wocupfa cumenya ko atacuramara kuri iyi si kuvuga ico rero ndakubwire umuzi wa byose banzura buti ubu nyene akazi kuhagarara nobaho gute usanze wocupfa ucumenya kuri umukene uri umworo mbere umukene wewe nta numwe atari umukene wese afite cyakenya uri umworo ukeneye gufashwa no uvuga ubaho kumfashanye je rero iyo turiko turavuga gutunga ngo nacishira muri rusangi muga byose bihera ku muntu mu isanzwe umurundi wese yategerezwa kuba yibeshejeho afise ubuzima hama muri abo barundi hagaca havamwe abarundi bagenda gufasha abarundi bose muri abo barundi nyene mugabo ugiye gufasha ntavuga ngo ngiye guca ingero ntavuga ngo ngiye ku kazi navuga ati jewe ngiye gufasha kuko naho kajya kazi katohaba jewe nzokwibesha